mu ntumbero yo kurabira hamwe uko urudandazwa rw'igitoro rwifashe mu Burundi, ubushikiranganji bw'amazi amasoko ntanganguvu bubicishije mu kigo cabwo kijejwe amazi meza n'amasoko ntanganguvu AREEN bwaratunganije uruganda kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 9 Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2020 ku badandaza igitoro, abajejwe intwaro n'abajejwe umutekano. Umuyobozi mukuru w'ico kigo Barutazaronganikiye akavuga ko igisata c'igitoro ari kirumara mw'irangurwa ry'imigambi y'igihugu, ari naco gituma gitegerezwa kwitwararikwa bidasanzwe. Uwo muyobozi mukuru akavuga ko naho biruko ico gisata gihanzwe n'ingorane zimwe zimwe, muri izo harimwo ko ibice 50 vy'amasitasiyo biri mu gisagara ca Bujumbura ari navyo bivyara urudandazwa rwa magendu rw'igitoro. Igisata ngahi iwacu i Burundi kirafise ingorane zitari nke. Aha twovuga ko hari nk'abadandazwa kwa magendo usanga bibonekezwa mu buce bumwe bumwe, abasanzwe badandaza igitoro bamwe bamwe badakwiza ibipimo litiro umuntu aba yariye amafaranga, nuvuga ko bataba bariko bakurikiza igiciro leta iba yashinze. Hari amasitasiyo amwe usanga adakwije ibyangombwa kugira kore ibidukikije bikingiwe, harimo no kwirinda impanuka. Hari ikwiragizwa ry'amasitasiyo mu gihugu ritisunga ingene abasanzwe bakoresha igitoro bagikenera. Nk'akarorero uno munsi ibice birenga 50% by'amasitasiyo ari mu gisagara ca Bujumbura. Hari kandi amategeko yo muri ico gisata akeneye kunagurwa no guhinyanyurwa kugira ngo aje ku gihe ca none. Hari n'ingorane yo kutagira ububiko bw'igitoro ntega bizoza narirya ataco dusanzwe ducukura kandi turi kure y'ibahari n'ibindi. Umuhanuzi mu vy'ubutunzi w'umukuru w'igisagara ca Bujumbura Christophe Kinshasa akavuga ko iyo urudandazwa rw'igitoro rutagenze neza ari ingorane ku mutekano w'igihugu. Urudandazwa rw'igitoro igihe rutabaye neza rwaba rutera ingorane, hari n'igihe mbere ruca ruzana ingorane zijanye n'umutekano. Nibaza ko ari nico gituma Ikigo AREEN cahisemo gutumira abajejwe umutekano muri izo ntara zitandukanye, kuko mwarebonye mu minsi yahera igihe higera kuba ikena ry'igitoro vyarateye inkuru nyinshi kuburyo usanga kumenya n'umutekano ukwiye guhungabana. Kuri izo ngorane zose umuyobozi mukuru Nganikiye akavuga ko hari ibiriko birakorwa kugira ngo zitorerwe umuti. Mu gihugu hari umugambi w'iterambere bagaze ku ihangiro ry'umwaka 2027 uvuye ku 2028. Muri uwo mugambi rero mu bushikiranganji bw'amazi meza amasoko ntanguvu butari n'agataka harimwo twise amastratégie sectorielle, aho muri ayo mastratégie usanga hariho n'ivyo bintu byo kwiragiza bwa mbere, habe ibigega vyinshi byo kubikwamwo ibitoro. Abagize ikigo batubwiye yuko nko mu misi ya vuba ushobora gutangura kubakwa ikigega kimwe mu ntara ya Ngozi, aho ni kibanza cyubakwamo cyo bataramaze kuboneka. Hariho n'ikindi kigega giteganijwe cyo kubakwa mu ntara ya Rumonge, aho hamaze kuboneka ushobora kuzocubaka akagitunganya. Aho ari kubijanye n'ibigega binini byo kubikamwo ibitoro. Hariho kandi n'ibi bijanye n'amasitasiyo, nuko muri iryo hangiro ry'umugambi w'iterambere harimo ibyo kuza turegereza amaserivisi abantu baba bakeneye. Rero nkeka yuko muri uwo mugambi igihe tuba turiko turawushira mu ngiro,
amasitasiyo azoheza kongerekana amadepo nayo nyine akagwizwa mu gihugu uretse n'izo ntara biza byamaze gufatira. Abajijwe ku kibazo co kumenya igituma iyo igitoro cakorotse ibeyi ku isoko mpuzamakungu umunyagihugu w'umurundi atatorera akoyokwe, yishuye ko amafaranga yari gukoroka kuri ico gitoro aca ashigwa mu kigega c'integabizoza kijanye no kuraba ivy'ibitoro. Kubera kiza cugarije isi n'ivyo harabaye ihindagurika ry'ibiciro ku isoko mpuzamakungu, aho mu gihe ca mbere ibiciro vyakorotse kubera ku mvo z'ubutunzi, wasanga abantu bugaraniye mu mazu, wasanga ibibuga vy'indege vyugaye, wasanga amahinguriro anyuranye yugaye, abo bose bakaba aribo bakoresha ibitoro, ugaca usanga rero mu gihe bose bahagaritse imirimo, ibitoro ntawe uriko arabisaba, bigaca bituma igiciro gikoroka. Ivyo twarabibonye twabakurikiranira ibiciro vy'ibitoro hagufi, twaragiye turakurikirana ukuntu bigenda bihindagurika ku munsi ku munsi. Mu Burundi rero icabaye nuko leta yafashe intumbero yuko kumbure ayo mafaranga yari kuhava akoroka kw'ipompo baca bayashira mu kigega ca leta kugira ngo bashobore gutegekanya integabizoza mu bijanye n'igitoro. Iyo niyo ntumbero leta yaciye ifata. Igituma yayifashe naco ni kiroroshe gutahura, nuko kenshi iyo kiduze leta icitegerezwa kugira akigoro kadasanzwe igaheba amatagisi kugira ngo umwenegihugu abandanye amere neza. Ubu rero haciye hafatwa intumbero yuko ayo mafaranga yoba yari gukoroka aca abaraja mu kigega ca leta kugira tugire iyo ntegabizoza twongere Mwomenya ko urwo ruganda rwari rwatunganijwe kuberwa n'igisata c'igitoro bo mu ntara za Kayanza, Cibitoke, Bujumbura, Bubanza, Bujumbura, Meri.